Kuba umugwaneza cyangwa ubugwaneza, ubugwaneza ni kimwe mu vyamwa vya mpwemu yera dusanga mu Bigalati cya 5:22. N'igihe bisa nko kumenga ntakwiye kuba umugwaneza, guma ari umugwaneza. Kuba umugwaneza bisigura mu Gifaransa kuba douceur. Ivyo ukora bikora avec douceur, bikore mu bugwaneza. Kudashaka kwiyerekana, kudashaka kwerekana ko ukomeye cyangwa ushoboye. Reka Imana bariyo yigaragaza mu buzima bw'iwawe. Ubugwaneza ni ubushobozi guteranya ukwirinda, guteranya uguca bugufi. Umuntu iyo tuze ko ari umugwaneza afite maîtrise de soi muri we, afite ubwo bushobozi rero bwo kwirinda kandi no guca bugufi. Uwo muntu birashobora gushika bakaza bakamuvuga nabi, wewe si umuntu aza kwivugira, arafite ubwo bushobozi bwo mu mutima wiwe bwo gushobora kuvuga no, je sinigwanirira, je sinivugira, uwumvugira n'umwami wanje, reka nume, reka ndindira Imana. Kandi akurahiye Imana irakunda umuntu umugwaneza, umuntu yiyoroheje, umuntu abaho ubuzima apana kwiyerekana. Umviriza, ntuwigwanire, witega Imana. Umviriza, umuntu asimbira hamwe, igisimbira hamwe, umuntu babwira ikintu akaca atangura kuvuga nabi, umuntu umugwaneza, umuntu ari umuntu atishira hejuru, ativugira, atigaragaza. Kuko ubugwaneza hajya n'ubushobozi burimo kwirinda no guca bugufi. Imana kiraguhamagara no munsi, ikiraguhamagarira kwirinda. Umuntu ashobora kukubwira nabi, umuntu ashobora kurenganya. Umviriza, intambara si yawe, intambara ni y'Uhoraho. Bashobora kuba bakubesheye, wowe uribwira ukavuga ngo ibyo bavuze bishobora kuba ari byo, bishobora kuba atari byo. Mbwa icyo nzi ni kimwe, umwami wanje ari kumwe nanje. Icyo nzi ni kimwe, sinigwanirira. Ndabaye kazi mu gihano cy'amasengesho mushikirizo na mwene so Habimana Jibril. Umusimana se mutima wanje marivuga ngo ubugwaneza bukubemwo bugwiriye. Iyo twe turavuga ubugwaneza, abantu bokibaza yuko umuntu w'umugwaneza ari umuntu afite intege nkeya, canke ari umuntu afite ubwoba bwo gushobora kwivugira. Mugabo umugwaneza si umuntu adafite inkomezi, si umuntu asuzuguwe. Umugwaneza n'umuntu afata ingingo yo kutivugira, yo kutigwanira, yo kutiyerekana, we wakitega ubutabazi bw'Imana. Umuntu kuba umugwaneza cyangwa ubugwaneza ni kimwe mu vyamwa vya mpwemu yera dusanga mu Bigalati cya 5:22. Iyo umuntu ari umugwaneza, n'igihe bisa nko kumenga ntakwiye kuba umugwaneza, guma ari umugwaneza. Abantu benshi bashobora kwibaza yuko umuntu w'umugwaneza ari umuntu, niko ndabivuga, w'intege nkeya. Mugabo umugwaneza ubugwaneza n'ubushobozi buhisemwo kudakubita canke kutigwanira, kuterekana yuko bushoboye. Mugabo ntibiba bisigura ko uwo muntu atankomeza afise, bisigura ko uwo muntu ari umujyaneye, bisigura ko uwo muntu afise ubwoba. N'umuntu adashaka kugaragaza, adashaka kuba umuntu wa kameremere, kugaragaza kameremere k'umubiri. N'umuntu yashoboye gushira hasi kameremere kiwe, hama akareka, asigaye areka Imana aba ariyo ikora mu buzima bwiwe. So muri Matayo igice cya 11:29 bitubwira ngo mureke ingogo yanje, mwiremeke ingogo yanje, munyigireko, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Bibiri tubwira yuko ngo twiremeke ingogo yiwe, ngo tumwigireko, ngo kuko wewe ari umugwaneza yoroheje. Biriza uri kwanguka no munsi, Yesu akarakubwira ko ari umugwaneza, ukwiye kumwigirako. Si ama situation yose utegeza guhagarara ngo uvuge ngo jewe ntegeza kugenda gutya, cyangwa ushobora gutegeza kwivugira. Biriza itegeko Imana ari kubera
Imana igucira inzira, ikuvugira. Umviriza, reka kwigwanira. Umviriza, bumugwaneza. Kuba umugwaneza bisigura mu Gifaransa kuba douceur. Ivyo ukora bikora avec douceur, bikore mu bugwaneza. Kudashaka kwiyerekana, kudashaka kwerekana ko ukomeye canke ushoboye. Reka Imana bariyo yigaragaza mu buzima bw'iwawe. Reka Imana bari kuvugira. Reka Imana bariyo yerekana ubuzima bw'iwawe. Wewe reka gukora, reka kwigaragaza. Reka Imana ikugaragaze. Iyo turavuga rero ubugwaneza canke ubugwaneza, ariko turavuga yuko ubugwaneza ni ubushobozi guteranya ukwirinda, guteranya uguca bugufi. Umuntu iyo tuze ko ari umugwaneza, nuko umuntu afise ubushobozi bwo gushobora kwikontra cyangwa bwo gushobora kwitwara, kwirongora, afise maîtrise de soi muri we. Afise ubwo bushobozi rero bwo kwirinda kandi no guca bugufi. Uwo muntu birashobora gushika bakaza bakamuvuga nabi, wewe si umuntu aza kwivugira. Arafise ubwo bushobozi bwo mu mutima wiwe bwo gushobora kuvuga no, je sinigwanirira, je sinivugira, uwumvugira n'umwami wanje. Reka nume, reka ndindira Imana, kandi akurahiye Imana irakunda umuntu umugwaneza, umuntu yiyoroheje, umuntu abaho ubuzima apana kwiyerekana, mugabo ukitega Imana, ko Imana igira neza. Yesu atubwiye ngo tumwigane, tumwigireko. Mbega uri kurankurira kuno munsi uramwigira ko mu kuba umugwaneza. Teme yacu uvuga ngo ubugwaneza bukubemwo bugwiriye. Hari inkuru iri mu Guharura igice cya 12 umurongo wa 3 wereka umurongo wa 1. Miriyamu hamwe na Aroni baragararije Mose, batangura kumubwira yuko atategeza kurongora umugore w'umunyetiyopiyakazi. Hama baca baravuga ngo none ni Imana ivugisha Mose gusa, twege ntiyo tuvugisha. Rero Bibiliya tubwira yuko rasoma ku murongo wa 2 ngo Imana ngo iravyumva. Umurongo wa 3 Bibiliya tubwira yuko ngo kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza kurusha abantu bose bo mw'isi. Bibiliya ituma ivuga akajambo nuko ukurabe amajambo akurikira yerekana ukuntu Mose atigeze yigwanirira. Yari umugwaneza, yari umuntu aciye bugufi, yari umuntu yizera Imana yiwe. Bibiliya ngo Imana ngo yumvise ivyo bavuze, Imana igicibwira Mose ahamagare Aroni na Miriyamu mw'ihema ry'ibonaniro. Baca baragenda, Imana kirababwira mbega jiyo nshatse kuvugana n'abantu, sivugana n'abantu mu nzozi canke mu yereko. Kivuga mugabo Mose umusavyi wanje, wewe tuvugana imbona nkubone. Imana Bibiliya ivuga ngo kirashavura, ikiha igihano Miriyamu acaja kw'imibembe. Uko urasoma iyo nkuru biragaragara ukuntu umutima Mose yari afise, yari umutima w'ubugwaneza. Mu yandi majambo Bibiliya ngo yari afise ubugwaneza kuruta abandi bantu bari mu isi yose. Ikintu cyantangaje nuko uyu muntu yari afite icamwa campwemu yera, kandi yari mu isezerano rya kera. Uri kurangura no munsi umwami cyashaka arifuza kuba umugwaneza. Umviriza ubugwaneza bw'ubuzima bwawe. Umviriza ntuwigwanire, witega Imana. Umviriza umuntu asimbira hamwe, igisimbira hamwe, umuntu babwira ikintu akaca atangura kuvuga nabi. Bumuntu umugwaneza, umuntu ari umuntu atishira hejuru, ativugira, atigaragaza. Kuko ubugwaneza hajya n'ubushobozi buri mu kwirinda no guca bugufi. Imana kiraguhamagara no munsi, ikiraguhamagarira kwirinda igihe umuntu ashobora kukubwira nabi, umuntu ashobora kurenganya. Umviriza, intambara si yawe, intambara ni y'Uhoraho. Abifilipi igice cya 4 umurongo wa 5 bivuga ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Wari kurangura no munsi Bibiliya jambo ry'Imana riratubwira ngo ubugwaneza bwacu bumenywe n'abantu bose. La douceur, ukoroha. Umviriza ibintu vyose si ibintu utegerezwa guca ubishira hejuru.
mu cama cya mpwemu yera Imana yaduhaye kugira ubugwaneza muri twebwe, kugira la douceur muri twebwe. Umviriza, ibintu yashaka kuza menga biragumye, mugabo ko ufise ubugwaneza ibintu ukavyorosha, ukabigira ibintu bitoya, ukavuga jewe niteze Imana, je niteze ko Imana iseruka. Uri kuranka no munsi ushaka kuba ari inkuru mbi waronse, ushaka kuba wari kwa muganga bakubwira kugwa ingwara idakira. Umviriza, reka ikicamwa cy'ubugwaneza cyuzure muri wewe, ubifate nk'ibisanzwe, wizere Imana, uvuge Imana yanje ko biri kose ntizondeka, Imana yanje ko biri kose izoseruka. Bashobora kuba bakubesheye, wowe uribwira ukavuga ngo ibyo bavuze bishobora kuba ari byo, bishobora kuba atari byo. Mbwa icyo nzi ni kimwe, umwami wanje ari kumwe nanje. Icyo nzi ni kimwe, sinigwanirira. Uko yasomye inkuru ya Mose mu guharura igice cya 12, usanga Mose atantu hamwe yigwaniriye. Ya Imana yiwe yaramugwaniye, Imana yiwe yaramuvugiye, Imana yiwe yaramushingiye intahe. Iyo uri umugwaneza, umviriza, si wewe ntiwishingira intahe, Imana iratuma abantu bagushingira intahe, Imana iragushingira intahe, ikibano kiragushingira intahe, abagwikikuje baragushingira intahe. Ndashaka dufate umwanya wo gusenga, uri kurankurikira, usenga ubwira Imana, Mana ndashaka ubugwaneza bugwira muri je, cyama cy'ubugwaneza kigwire mu buzima bw'iwanje. Sinifuza Mwami kuba umuntu aronka inkuru mbi nkaca ndashaka kwigwanira. Sishaka kuba umuntu yishira hejuru, ndashaka kuba umuntu aciye bugufi, ndashaka kuba umuntu yirinda. Mwami ndashaka kuba umuntu yishira amaboko yawe hamakarindira wewe. Ndashaka dufate umwanya wo gusenga. Data mwiza, ndakoresha uno muntu Mwami ariko arankurikirana Mwami watubwiye Mwami mu Filipe 4:5 ngo ubugwaneza bwacu ngo bumenywe n'abantu bose kuko wewe ugiruze. Mwami ndasenga umuntu wese akarankurikirana Mwami utarafise ubugwaneza, utarafise Mwami ukugira umutima wiyoroheje nkuko wewe ufise Kristo. Ndamusengeye Data mwiza, umutima wiyoroheje, umutima uciye bugufi, umutima Mwami wirinda, wizigama. Mwami igihe Mwami baza Mwami kumubwira nabi, igihe Mwami umugwaneza aza kumutera ukuna kuriya, ndasenze Data mwiza asanga ari umugwaneza mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasenga umuntu akarankurikirana Mwami ico camwa c'ubugwaneza gishibamire mu mutima wiwe, gishimamire mu buzima bwiwe, gishibamire Mwami mu ngendo yiwe, mu mvugo yiwe. Mwami ariko aragendana n'abantu, ariko aravugana n'abantu, aho ubuzima bwiwe bwose Mwami bugaragane Mwami ubugwaneza. Ureka Mwami ubugwaneza Mwami bubemo bugwiriye mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Imbere y'ibibazo, imbere y'amakuru, imbere y'ibintu byose ariko bikorera mushikira, ndasenze Data mwiza ubugwaneza Mwami bushibamire mu mutima wiwe, bube mu mutima wiwe bugwiriye mw'izina rya Yesu Kristo. Nk'uko Mwami Mose atigeze yigwanira ariko uwo ari we wamugwaniye, niko nsengeye n'umuntu akarankurikirana Mwami umugwanirire Mwami, umugwanirire Mwami, umugwanirire Mwami. Waravuze Mwami kuzokuramo imitima Mwami y'amabuye, dushire imitima Mwami iri sansi, imitima Mwami iri y'inyama Mwami. Ndasengeye umuntu Mwami yarafise umutima Mwami wo kwigwanira, umutima Mwami wo kwivugira, umutima Mwami utoroheje, umutima Mwami utarimo ubugwaneza. Ndasengeye umuntu akarankurikirana Mwami ico cama c'ubugwaneza Mwami kimuzemwo mw'izina rya Yesu Kristo. Umugenderere Mwami, umuhe Mwami gutekana mu mutima wiwe, umuhe Mwami kukwitega, umuhe Mwami kukureka umugwanirire. Urakoze Data mwiza, ndaguha icubahiro, ndagushize hejuru Mwami. Ndakoresha n'abantu bako barankurikirana Mwami bafise amakuru Mwami bagwaye Mwami, bababwiye ko bidakunda, bababwiye ko inkuru bababwiye ari itari nziza, bababwiye ko bagira bapfe, bababwiye ko iyo ngwara itazokira. Ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo, umuntu wese akarankurikirana Mwami afite ikibazo c'ingwara yakira
gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo baravuga ngo bidashobokera abana b'abantu, iwawe birashoboka. Nta kintu kimwe kidashoboka. Mwami, nta makuru namwe yoza kugira aca imvuto umuntu. Mwami, nta kintu kimwe gishobora kuza wowe utoshobora. Ndasengeye umuntu Mwami urwaye umutima ugeze ku rugezo rwo hejuru, ndasenze Mwami yakira gukira. Wabwiye ko afite kansere Mwami yo mwibere, yakira gukira. Uwo Mwami babwiye Mwami ko agwaye ama intestin Mwami agwaye gose, ndasenze yakira gukira. Wabwiye Mwami ko afise Mwami bivyimba mu nda, yakira gukira. Wabwiye Mwami ko afise Mwami utuvyimba mu mutwe Mwami, yakira gukira. Wabwiye Mwami mwiza wanje ko afise diabete yo ku rugezo rwo hejuru, yakira gukira. Wabwiye Mwami ko afise Mwami ingwara Mwami bagiye kumuca amaguru Mwami, ndasenze data mwiza yakira gukira. Mwami, ndasenze data mwiza ugendere umuntu wese karankurikira Mwami mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze tameza kubagendereye. Ndasengeye umuntu wese Mwami afise amadeni, umucira inzira. Umuntu wese Mwami afise ariko arishuzwa ikintu, yakira Mwami ukutabagwa kuva kuri wewe mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze tameza kubugendereye, urakoze tameza kubona wiyerekanye, urakoze tameza kuri umwizigirwa, urakoze tameza kucisha inzira ahatari inzira. Ndabise ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndizeye yuko muri uno mwanya w'ijambo, muri uno mwanya wo gusenga, ubugwaneza bugwiriye muri wewe. Ndizeye ko udazosandugira ubwoba, udasosira kandi kwibaza ko kuba umugwaneza ari faiblesse, ariko kuba umugwaneza ni ubushobozi. C'est une puissance, n'ubushobozi bugendera mu muntu, kuko umuntu ashoboye kwirinda, umuntu ashoboye guca bugufi, umuntu ashoboye kuja mu nzira Imana ishaka, uwo muntu aba akomeye. Umuntu afise self confidence, umuntu afise maîtrise de soi, uwo muntu aba akomeye. Rero ndizera ko n'amajambo y'Imana kandi gushikira, ndizera yuko kitwe turasenga nimba wari ugwaye, ndizera yuko Imana yagukijije, ndizera ko Imana yagukozeko, ukaba igihe twako turavuga, igihe twako turasenga, hari nawe ufise utwandikira kuri nimero zacu munsi, udushingira intayo kuri WhatsApp cyangwa kuri message isanzwe, ukaba naho ufise umutwaro utashoboye gusengera, utwandikira kuri nimero zacu munsi. Twaturonka intaye nyinshi z'abantu duciye muri aya masengesho Imana yagiriye neza. Rero nawe uriko dukukirana, twandikire utubwire ivyo Imana irakora mu buzima bwawe, nawe utambuka ikiganiro nk'aya mango. Imana ibane namwe.